aha mu ntara ya Butanyerera ndavye aho umuntu agenda aca hirya no hino nkaraba ukuntu imirima yifashe haba mu myonga mfatiye ku mirima y'imiceri haba ku mutumba ufatiye cyane ku mirima y'ibigori n'ibiraya ndabona ko atari hake imirima ishimishije nkaba mbona ko umwimbu kuri aho imirima ari myiza uzoba ushimishije ariko ibindi bice bimwe tubona ko imirima atari myiza biturutse kubera yuko abarimyi batashoboye kuronka ya fumbire ya fomi ku gihe cyane umwavu wo kubagaza wa ire aho biraboneka ko umwimbu uzogabanuka kuri bamwe hanyuma nk'uko nabivuze kare nuko dufatiye muri rusange twiteze umwimbu ushimishije icyo twosaba abarimyi muri kano kanya bwa mbere umwimbu bazoronka bawubungabunge bazi batware ku isoko umusesekara kuko buraca bugacana ayandi kuko ivyo ntawe ubizi. Kuri rino rima ry'agatasi muri Itrasagri twakoreye cyane gose ku giterwa c'ibigori aho twagiteragiye ku mahegitari ashika 8.5 turiteze umwimbu urenga amatoni 40 y'ibigori kandi ico gihe turabona yuko tudandaje inyungu izoba nyinshi muri societe Itrasagri. Twarimye ihegitari imwe twebwe umwimbu twiteze mw'iyo hegitari turiteze itoni 5 hagati y'itoni 5 n'itoni 6. Ndiko ndaraba ndabona ko nzukunguka kuko aho bigeze ubu nta ngwara ikibiteye ko mwarabye umurima wose mwonye ko atakiraya na kimwe cyagwaye ko nateye imbuto zirobanuye. Rero ndiko ndaraba ku mwimbu je nzunguka ntabwo nzohomba kuko ndiko ndaraba ahantu ushobora kuzaho hakura itoni 8 z'ibiraya. Aha aya hangana ni hegitari 2 ndiko ndaraba rero kuri hegitari turiko turaronka itoni 15 nkuko mubibona rero murabona yuko tutaranaheza n'isarura by'ukuri ndabona yuko umwimbu uri kuragenda neza.